ndashaka kubabwira shengero ry'Imana mwe mwakijijwe muri hano hantu muri ko muranyumviriza uyu munsi, mukwiye kwiga ubugombe bw'Imana ku bijanye n'abanyavyaha, kuko iyo ishengero ricitse igikoresho cyo guhindira hanze abanyavyaha, kugeza naho usigara usanga umuntu akubwira ati jewe ndashaka kuza gusenga ko ndashaka kubanza guheba inzoga, jewe ndashaka kuza gusenga ko ndashaka kubanza guheba ibiinyi. Ducika abavuga butumwa b'ikinyoma kuko dutuma abantu bibaza yuko bazoza bahindutse. Abagwayi nibo bakeneye umukiza, kandi abantu ntibabanza kwihindura hama ngo baze gusenga, ahubwo abantu baza kurondera Imana hama ikabahindura, kuko yitwa effectivement umukiza, kuko ari yifise ubushobozi bwo guhindura ababoshwe n'abagwayi. Nimba ari twebwe tubanza kwihindura, si umukiza rero, n'umucollaborateur canke n'umupartenaire muri processus yo gukira. Ariko nimba ari umukiza fully, haleluya, umukiza complètement, tuza uko turi tukagwa imbere yiwe, hama tukakira imbabazi, hama muri uko kubabarirwa tukinjira muri processus yo kubohoka no gukira, kuko wewe ntaducira urubanza kuvyo tutarashikako, ahubwo wewe aduha amahirwe yo gushika kuvyo tutoshikako, tumwihetse kandi turi ku mababa yiwe tugashikaho tutoshika, kuko haleluya anezererwa kugira imbabazi kurushwa kwakira ibimazi. Yesu ashimwe cyane.